Shalom shalom bakunzi ba Jerusalem Expedia ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndabahaye ikaze kuri rwa rubuga ngurukana bumenyi mu nyigisho agakiza mu ntumbero yo kubohora imitima ya benshi yaboshwe na wa mugwanizi Satani mu izina rya Yesu Kristo. Kaze cyane dukomeze inyigisho zacu zo kugira tumenye ingene tubaho agakiza. Tumaze kugira inyigisho zitari nke nuno munsi turakomeza kugira ngo tubandanye kwigishanya no gutahuzanya kugira ngo tubeho ubuzima twagenewe ngaha ku isi kubaho. Reka tubanze dusenga Imana kugira ngo byose tubishire mu biganza byandiho. Data mwiza mu izina rya Yesu Kristo ndagushima data Imana, ndagushima mu izina rya Yesu Kristo, wewe Imana nzima waduhaye ukadutiza kubaho uno munsi kandi ukatwemerera kuba turiko turavuga ijambo ryawe. Wihesha icubahiro rero muri nino jambo, ntaba ari jewe abari wewe mwami uvugira muri jewe mbi igikoresho cyawe gusa kuko uba muri jewe, kandi natahuye ijambo rimwe ryuko ndiho kugira ngo ngaragaze ishimwe ryawe wandemye wanyiremeye, kugira ngo tugaragaze rero iryo shimwe. Mwami Imana turaguhaye kaze muri zino nyigisho, abari wewe nyene uzishiramwo uburyohe, uzishiramwo ugutahurika, havugwemo amajambo yumvikana gusa, ntihagire ikintu na kimwe kitamwo, kugira ngo mwami abaza kuryumva baze kugira uburyohe bwo kukumenya no kwimbika kukurondera, kugira ngo bakumenye babeho ubuzima bw'ubwiza bagenewe ngaha kuri ino si. Ndaguhaye kaze rero muri uno mwanya nino segonda, icyo ntaramuje ni wa mugwanizi Satani ashira gutamwo ibintu byose yishakiye kugira ngo ibintu byawe ntibigende neza, ijambo ryawe ntibyumvikane, ariko dusenze twizeye cyane gose ko ari wewe nyene ugomba wigisha abantu bawe kugira ngo bashikane kuco ugomba ko bashikako. Ni mu izina rya Yesu Kristo senze, amen. Turakomeza inyigisho zacu z'agakiza. Agakiza rero twarabonye agakiza nyene twabitanguye ku ntango, twarabonye agakiza twarabisiguye, ubu turakomeza turaba nyene tubibaho. Tugeze rero ahantu tuvuga ivyiyumviro rukristo, turabikomeza navyo nyene. Ni inyigisho tumaze mu iminsi twigisha ivyiyumviro ngene twiyumvira. Burya ivyiyumviro birakonta cyane, ivyiyumviro birafise ikibanza kinini cyane mu muntu kugira ngo mu buzima ingene abayeho, ingene umuntu yiyumvira, ingene umuntu avuga, ingene umuntu asenga, byose birafatanye n'ubuzima dufise. Ubuzima dufise rero igaragarizo ryabwo bifatira mu byo twiyumvira, kuko nivyo tuca tuvuga, nivyo tuca tugendamo, nivyo tuca tubaho. Rero ivyiyumviro mu buzima bwacu birafise ikibanza gikomeye cyane. Ingene twiyumvira biradushikana ku kintu gikomeye cyangwa ikibikadutesha ibintu. Rero dutegerezwa kugendana rero ivyiyumviro nyamukuru twashimikiye ko tutegerezwa kugira ivyiyumviro by'ico turi, tukagira n'ivyiyumviro by'ico dufise, n'ivyiyumviro byaho turangwa. Ibyo bintu bitatu birashobora kudufasha cyane kandi cyane gose kugira tugire ubuzima rukristo bubogaboga bw'umwana nyene yuzuye kandi akwijije ibyangombwa. Iyo rero tuvuga ngo ico turi no kumenya ngo turabana b'Imana, twarabibonye muri Injili ya Yohana igice cya mbere umurongo wa 12 haravuga ngo wizeye. Reka tugisome igice cya mbere cya Yohana umurongo wa 12 havuga ngo tumaze kubisoma kenshi cyane ngo ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe. Nuvuga ngo twarahawe ububasha rero n'ubushobozi bwo gucika umwana ni Mugakiza honyene. Agakiza ko nyene niko kaguha ubwo bubasha bwo gucika umwana w'Imana. Tumaze kubivuga kenshi, ariko nubu ntitudehukirwa kubivuga, kuko iyo utabizi ntububizi nyene ucubaho ubuzima butari gwawe. Rero turashaka ko abantu bose batangura kubaho ubuzima bwabo by'ukuri badakekeranya, kuko ngaha ku isi abantu barajuragirika kubera kutamenya rero ni ibintu bibi cyane. Rero ijambo turarifise kugira ritwigishe, ijambo turarifise kugira ngo ritumurikire, kuko ijambo n'umuco, ijambo ni Imana nyene. Ngo jambo yabayeho, jambo ngo bwa mbere na mbere, ngo jambo yariho, ngo kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana.
nguwo jambo nguwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere, byose byaremwe nawe, mu byaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Nuvuga ngo ijambo niryo rema. Ni kuvuga ngo tumenye ijambo, dusome ijambo, tumenye Imana, tumenye ibyo yadushiriyeho, uko turacari ko turajuragirika. Abantu ngaha ku isi umuntu arakubwira ngo yararonse agakiza, ngo yaramwakiriye nk'umwami n'umukiza, abayeho ubuzima bundi bushasha kuko ibya kera biba biheze, ariko ukacusanga aracakomeje muri bwa buzima bwa kera. Ibi twarabivuze ko kenshi kandi n'ubu ntitudehugwa kubivuga, kuko abantu turakeneye ko bakira, turakeneye ko abantu bamenya, turakeneye ko abantu bajijuka, bave mu mwijima baje mu muco w'Imana utangaje, n'umuco utangaje. Kandi ibi byose byanditse mu ijambo. Rero jambo yabayeho, Imana mu kurema yakoresheje ijambo. Natwe ibyo tubaho bisa n'amajambo tuvuga, bisa tubayeho ubuzima bungana n'amajambo tuvuga. Ku munsi rero two kwiha exercise tukaraba amajambo tuvuga ku munsi, ingena ngana n'ingena asa n'ingena meze, kuko tuca tumenya ngo ubuzima tuzoba hejo busa n'amajambo twavuze no munsi. Nuko ni imbuto twateragiye, ni nabanateragiye imbuto zibisazi zugutukana kwankana, ejo nzoba mbayeho ubwo buzima resulta y'ubwo buzima. Ariko ni nabaho ubuzima bunde kurira mu ijambo ry'Imana, urukunda, amahoro, umunezero, ejo nzoba ndiko ndama ivyamwa bitangaje, ubuzima bubogaboga bw'abana b'Imana by'ukuri. Ivyiyumviro rero byacu bitwereka ndinde twabibonye ngo yaduhaye ububasha, ngo bamwakiriye bose, no kuvuga bemeye ko Kristo ari umwami n'umukiza b'ubugingo bwabo, baciye bahabwa ububasha bwo gucika abana b'Imana. Nuvuga turi abana b'Imana, turazi ko turi abana b'Imana, ni nabanzi ko ndi umwana w'Imana. Hari ibintu ivyiyumviro bica bitegezwa kumvako, hari imvugo icitegerezwa kumvako, hari inyifato icitegerezwa kumvako, hariho ibintu byinshi bica bihinduka kuri jewe, kuko sinsubira kurabira mu by'isi, nca ndabira ku kijanye n'ikintu kiranga umwana w'Imana. Umwana w'Imana arangwa n'iki? Ni Imana nyene, ni Imana nyene. Nuvuga ngo afise iby'Imana ifise, kuko umwana arazi neza adakekeranya ko ivyo papa afise atobikenana, atobisonzana, atobigwarana. Nuvuga ngo niyogira ikintu yiganyira azi ko papa ico kintu agifise. Nico gituma natwe dufise papa yaremye, dufise papa wo mwijuru, dufise papa wo hejuru ya byose. Nico gituma tutakekeranya na gatoyi yuko ivyo dufise ari iby'Imana. Ingene tugenda ni mu buryo bw'Imana. Rero nahawe gucika umwana w'Imana, ndi umwana w'Imana. Rero muri Yohana 3 dusubire twiyibutsa naho ndi umwana w'Imana, kandi ni nabandi umwana w'Imana. Rero ntembesha ubuzima bw'Imana. Umurongo Yohana 3 umurongo wa 16 turawusubiramo, tuzovuga kenshi cyane. Avuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi, ariko gwatumye atanga umwana wayo w'ikinege, ngo kugira ngumwizera wese ntazapfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. Afise ubugingo budashira. Twarahawe rero ubugingo budashira, twahawe ububasha bwo gucika umwana w'Imana, tuca duhabwa n'ubugingo budashira. Ubugingo budashira rero ni ubuzima bw'Imana. Mu byiyumviro ni waba ubifise, nta kindi gisigaye. Ni waba uzi neza ngo ndi umwana w'Imana, nta kindi gisigaye. Haba hasigaye uko ubarokarize, uri lokarize he, wibona hehe, uri hehe. Reka tubirabe navyone, kuko dutegezwa kumenya ngo ndi hehe. Sindi ngaha ku isi nkuko muriko murambona, aha ku isi ndiko ndagaragarizaho gusa ibintu by'Imana. Ntegerezwa kuba ngaha ku isi ngaragaza ubuzima bw'Imana. Abanyefeso, turaba Abanyefeso 2 umurongo wa 6 havuga ngo yatuzuranye nawe, atwicarikana nawe ahantu ho mwijuru turi muri Kristo Yesu. Ni kuvuga ngo ndi muri Kristo Yesu, naramaze kuzuka. Igihe nakira Kristo napfanye nawe, nzukana nawe. Gupfa rero ni kwica bya bicumuro byose, ni kwica zangeso, ni kwica ka kamere ka kera. Rero narapfuye cyanda zukana nawe, maze kuzukana nawe nca nicarana nawe ahantu ho mwijuru. Imana rero imbona hehe? Muri Kristo Yesu. Ngo yatuzuranye nawe, atwicarikana nawe ahantu ho mwijuru turi muri Kristo Yesu. Hari irindi jambo riri mu Baheburayo ritubwira ngo twegereye wa mugwa, ngo twegereye Siyoni.
ngo umugwa mukuru ngo Yerusalemu w'Imana nzima twegereye no kuvuga ngo turahantu mu Mana by'ukuri turahantu turi mu Mana uvuga ngo twirokarize mu Mana turi muri Kristo Yesu mugahehe mwijuru no kuvuga ngo tumaze kuba turaho rero ndiko ndabisubiramo si ibintu bishasha ndiko ndavuga no kuvuga ngo nguma ndabisubiramo ugumuzi ico ufise icuri ico ufise aho urirokanize no kuvuga ngo ivyo bintu bitatu bikoranye bica bituma ivyiyumviro vyawe bidasubira kuba ivyiyumviro by'abana bo mwisi bica biba ivyiyumviro by'Imana nyene kuko uri umwana w'Imana ufise ubuzima bw'Imana wicaranye nawe ahantu ho mwijuru muri Kristo Yesu wegereye wa musozi nyene Sioni wo mwijuru nuvuga ngo uri mwijuru ngaha kwisi turigaragarizo gusa by'Imana ishaka kwereka abisi kugira ngo bagire umwimenyerezo hanyuma je kubaho ubuzima butangaje inyuma y'ubu buzima nico turiko turimenyereza ngaha kwisi birahera wisi izoherana n'ivyayo ariko isi izogaruka iyo Kristo azozana abwami azozana kuganzisha ngaha kwisi nibwo rero bwabo bana b'Imana bazoba baramwizeye bakagumana nawe ntibamutengushe ntibamuveko bakamugumako hanyuma bakazoza kubaho rero kwerekana bwa buzima aha ni nk'imyemenyerezo yo kugira ngo Imana yironkere abantu bazoza kuganza muri yasi ubu turacari hahandi muri entraînement mu ahantu bariko abantu bimenyereza kugira togwemwo bacagugwemwo abantu bazoza kubaho ubwo buzima ubu rero ndashaka ko ata muntu azoba umuhombe kuko Kristo yaravuze ngo umunsi bazomanika ngo bazomenya ngo niho bazomenya ko ndi umwana w'Imana ko bazomenya uwondi kandi aravuga ngo ninamanikwa ngo nzokwikwegera ko aba isi yose abantu bose nuvuga ngo abantu bose rero barafise access kuriwe abantu bose barafise ubwo yaraduhaye uburenganzira twese gucika abo bana b'Imana n'ukuzura ubwo buzima bwiwe kugira ngo tuzobeho iyo nganji izokurikira kuko hari inganji iri kiraza mu byiyumviro byacu rero dutegerezwa kumenya ico turi cyo dufise aho turangwa ivyo rero maze kubimenya hari ukuntu rero ivyiyumviro ucugenda uvyoriyanta ugenda urabitumbereza bifatanije n'icuzi kuko ijambo niryo ribitwemerera kandi ijambo n'iryukuri ijambo n'umuco ijambo n'Imana nyene kuko n'Imana yakoresheje ijambo mu kurema rero kugira tugaragaze ubumana kugira n'ivyiyumviro byacu bibandanye bija kumugaragaro tumenya ico ngene twiyumvira biragaragarira kandi no mu gusenga kuko rafa pasi twari ko turavuga rero akantu ko gusenga turavuga ko tuzobivuga ku mwanya munini uno musi rero ndakomeje kugira mvuge ku gusenga nubundi twari twavuze rafa pasi turavuga ngo gusenga ni expression ni imvugo y'umuntu n'amajambo dusokorora avuye mu mutima no mu byiyumviro rero iyo umaze kumenya uhuri ukamara kumenya ico dushoboye aho turi ucumenya n'ingene usenga mu gusenga ntibiheza ngo bize bimwe envrake ya desordre no ni ibintu bitomoye urazi ico ushaka urazi ico ugomba uvuge urazi ico ugomba ureme urazi ico ugomba ushireho uko mu gusenga turashiraho tugakuraho turategeka tukashima ni imvugo y'umwana w'Imana amasengesho ni expression ni imvugo rero iyo dusenga twarabonye rafa pase ko n'ukwitumbereza nukumenya ngo ndiko ndasenga ndiko ndatumbera mvuga amajambo yitumbereza mu Mana kandi nkaca mvuga nukwiyuzuza kandi nukuvuga ngo nguma ndiko ndiyuzuza umwana aguma afungura kugira ngo akure aguma yiga kugira ngo atere imbere muri ubwo buzima yajemo amasengesho rero aradutumbereza iyo nzira akatukiyuzuza tukongera tukaganira niyo mvugo yacu hagati ya twebwe na papa turaganira na papa turiko tuvuga turiko turasenga amasengesho yacu ni communication n'Imana nuvuga ni kiganiro hagati y'umuvyeyi n'umwana n'amasengesho kandi amasengesho twarabonye yuko nukukwega nukuzana ni telechargement y'ivyo dukeneye mu buzima turabikwega turabizana kuko turazi ko biriho mwijuru ivyo dukeneye byose biri mwijuru tubikeneye rero turabihamagara
turabihamagara mu mazina tukabivuga bikaza tukavyambika umubiri hama bikaja ku mugaragaro kuko ubwo nibwo bubasha twahawe. Amasengesho rero twabonye ko ari kuganira n'Imana kandi ariko kandi ni imvugo y'umwana yo gushima umuvyeyi. Hariho amasengesho yo gushima, tugashima ico twabaye, ico twaronse, tugashima papa ivyo yatugiriye, ingene tubayeho byose. Harimwo byinshi rero mu masengesho, ni expression, ni imvugo y'umwana kandi ivuga kuri domaine iyo ari yo yose, ku karere akariko kose. Donc iyo dusenga rero ntidupfa ivyo tuvuze, iyo dusenga ntitwidoga kuko hari abasenga bidodomba, oh mana warampevye, oh mana buhoho. Iyo si sengesho, iryo jambo Imana ntiryumva. Ayo hariho rangaje y'umwana n'umuvyeyi. Umwana ariko araganiriza umuvyeyi, umwana arafise ingene yumva umuvyeyi, n'umuvyeyi arafise ingene yumva umwana. Hari ibintu umwana avuga umuvyeyi akumva ati ivyo ntibindaba. Hariho n'ibintu umuvyeyi avuga umwana akumva yuko mama yavuze mugana ariko abwira jewe. N'umwana arashira kuvuga mama kumva ko umwana yavuze mugabo akumva ati yavuze mugana ariko abwira jewe. Natwe rero iyo turiko turasenga turabe yuko tutariko tuvuga imvugo papa avuga ati ariko aravuga mugana ariko abwira jewe, uko ivyo tubwira Imana n'amajambo yiconnecta ku bintu bisanzwe biri mu ijuru, bisanzwe biri muri data. Udakoze ku kintu uvuga umwana ashaka mata ntaje kurondera ivu canke ivyondo mwishi hariya mwibarabara avuga adomako amata. Nukuvuga ngo iyo turiko turasenga turadomako ni ikintu giteretse ahantu dukeneye kandi kiriho caremwe n'Imana, kirahari mu ijuru. Niba utabibona ngaha ku isi nuvuga ngo ivyo dusenga ni ivyo dushaka ko biva mwisi taboneka bikaza mwisi iboneka. Tuba turiko turahamagara ibintu cyangwa tuba turiko turakominikana na papa, ariko dukominika muri rangaje yumvikana ijwi. Kuko inka dufata inka iri kirabira, inyana yayira yumva cyangwa izindi nka zigenzi zazo zirazumva, mugabo jewe sinshobora kumenya iki inka ivuze kuko iyo rangaje si yiwanje. Ariko umuntu avuze ndashobora kumviriza nkumva uwo muntu ariko yiyadresa kuri jewe canke ariko yiyadresa ku wundi muntu, ndumva ko rangaje y'umuntu. Rero iyo turiko turavuga hariho rangaje y'ijuru. Rangaje y'ijuru ni kuja mu ijambo gusa. Yaduhaye ijambo ryayo ryuzuye rinengesereye. No ugiye hanze y'ijambo nta kintu na kimwe uri kuravuga, uriko ni nk'ukudebagura. Rero tumenye aho turi, tumenye ingene tubigenza. Rero Abanyefeso 2:6 navuga ngo yatuzuranye nawe atwicarikana nawe ahantu ho mwijuru turi muri Kristo Yesu. Nuvuga ngo nubwo turi ngaha turi ndani muri Kristo Yesu kandi turicaranye. Nuvuga ngo ukuganira kwacu kuri fasiri kuroroshe kuko umuntu iyo muganira muregerana mukavugana. Rero yaratwegereje ku musozi Siyoni, yaratwegereje indani muri Kristo Yesu twicaranye nawe. Rero iyo tuvuga ntituvugire nk'abari kure, tuvuge nk'abamwegereye kandi banzi ico bashaka. Imana ishimwe cyane. Rero amasengesho turakeneye kumenya dusenga gute, turakeneye kumenya dusenga ryari, turakeneye kumenya banshaka iki iyo ngomba nsenge. Sugupfa kwaduka, sugupfa kugira ibyo ushatse. Amasengesho arafise urutonde, arafise ingene amera. Rero urashobora kugira uti jewe nzohora nsenga amasaha hari amasaha twahawe muri Bibiliya ngo amasaha y'abateramyi. Hariho muri Bibiliya abateramyi, umuteramyi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu gushika ku muteramyi wa kane. Ayo n'amasaha y'abasenga. Abasenga rero n'amasaha azwi, ariko twebwe ntidutegerezwa kubigira kujya kukiriya gihe yarama ibyari nk'ibirindiro nyene. Barahaza bakagira ati tugiye ku musozi gusenga. Hari abasenga guhera 18h gushika nyambari saa 3, abandi bagaca bahera kuri iyo saha gushika minwi, abandi bagahera minwi gushika saa 9, abandi bagahera saa 9 gushika 6h yo mu gatondo. Nukuvuga ngo baravuga ngo umuteramyi w'isaha wo mu gicugu, umuteramyi wo bugire buce. Nukuvuga ngo hari abateramyi turiko turabiraba neza ni kategori zine, ariko izo kategori zine twebwe nibaza yuko tutari muri izo kategori kubera twamaze kwinjira muri Kristo Yesu, twicaranye n'Imana. Byarahindutse ivyo ntibikiriho. Hamwe bavuga ngo yo ngo nacerewe ngo amasaha ya saa 3 ngo niyo saha yo kuduza isengesho. No,
bijya n'ibya kera ego urashira kwifixa saa 3 ni sawa gose nta ngorane n'imwirimo mugabo ibyo oye nibikiri itegeko bijya byari byagezwe byo mu isezerano rya kera kuko hari abantu nuba kugira ngo 18 n'intanga ntagiye gusenga mugabo uri yesi 18 hakwishura ningene disposition yawe y'umutima kuko urashira no gusenga uri kuragenda urashira gusenga uri mwibarabara urashira gusenga uri muri toilette uri muri douche urashira gusenga uri ku rugendo nuvuga ngo nturinda kuraba ahantu wicara ngo ucuri ku mutwe no amasengesho ni communication y'umwanya wose n'Imana yawe kuko papa disponible 24 heures sur 24 heures na utegerezwa kuba disponible 24 heures nuvuga ngo umwanya wose uko utabiravye umwanya wose urayobye kuko tugiye kubiraba abo bateramyi bararoreyana nuvuga ngo nta mwanya vide wari uhari nuvuga abahereye sinzere yo mu gatondo bagashikana saa 3 haca haza umuteramyi wundi ahera saa 3 gushika saa 6 saa 6 gacha haza uwundi ahera saa 6 gushika saa 9 agacha haza uwundi ahera saa 9 gushika 18h agacha haza uwundi ahera 18h gushika numva baguma baroreyana nukuvuga ngo natwe nta mahore dukeneye ntidukeneye abantu baguma baza genda hejeje hacaza uwundi nije mpora ngavye yavuze ngo mu gusenga duhore tugavye mu gihe gikwiye n'ikidakwiye kandi ngo duhore dusenga ayo n'amajambo atubwira yuko byari aho ni mu gihe ca Kristo ayo majambo ndiko ndavuga duhore dusenga ni Kristo yababwiye ati muhore musenga nukuvuga baba ndi baroreyana nibigikenewe ni jewe kuko nije nzi ico nkeneye nije ukiriye gihe basenga muri rusangi kuko Imana nayo nyene yabikorera muri rusangi ariko no muzi ni wewe n'Imana ni mwebwe babiri ni Imana izi wewe nawe ni izi bari yaboze ego no shobora gusengera abandi nta kibazo l'intercession yo gusengera abandi nta kibazo mugabo menya ngo naho wosengera umuntu uwo muntu atabinezwe byo gusenga ayo masengesho yawe n'imfagusa ntacyo ukoze uko umuntu usengera n'umuntu ari conscious yica ashaka n'umuntu aziti nshaka iki nsengera iki uko nabaza gusengesha bagira ati je sindahagera ndacakeneye kunsengera nabantu azafise doléance yiwe azafise intumbero arafise ikintu ashaka iki rero dutegerezwa kugera ahantu tuzi ingene dusenga tuzi ingene tubigendamo rero dutegerezwa guhora tugavye reka turabe abitesalonike ba mbere igice ca 5 umurongo wa 5 nyene turabe na 6 havuga ngo kuko mwese muri abana b'umuco n'abana b'umurango nitukira abijoro canke abumwiza nuko rero ntidusinzire nk'aba bandi ariko twame tugavye twirinde ibiboretse aho kumva umengo nta gusenga kurimwo ariko aya muri aya majambo ariko arakubwira kugaba uguma gusenga no kuvuga ngene uguma uri umeraniye na papa isengesho ryawe si mpaka uvuge isengesho ryawe ni disposition y'umutima wawe ni Imana ni rapport ni Imana wewe uhagaze gute imbere y'Imana yawe umeze gute ni isengesho deja nyifato yawe ni isengesho deja rero havuze ngo kuko mwese muri abana b'umuco n'abana b'umurango nuvuga twabaye abana b'umuco deja uri mu muco isengesho ryahetse nuvuga uri mu muco nukuvuga ngo ibintu byose birakujeho nubwo uri umwana w'umuco nukuvuga kamenya ngo ndi umwana w'umuco niko wavyiyubatsemo naho atajambo na rimwe wavuze mu vyiyumviro byawe ukamenya ngo ndi umwana w'umuco nuvuga ibintu byose byo mu muco w'Imana byakujeho birakuza ko ni automatique ariko kandi acavuga ngo turabana b'umuco ngo n'abana b'umurango ntiturabijoro canke abumwiza abijoro rero ni bandi zangwara nta ngwara zikuzamo niwiri urasenga ati Mana nkizi ngwara uja mu muco gusa ingwara urayikiza niwiri urasenga ngo Mana ubukene buranyisha nurinde kuvuga ngo Mana nzanira ja mu muco gusa wasenze uri hariya wasenze waheje gusenga Imana ishimwe cyane rero iyo wamaze gusenga usenga gute usenga wiki naho uhagaze n'amajambo uvuga n'ivyiyumviro ufise ibyo bintu bitatu birakorakora nuvuga ngo nahantu hagaze nukuvuga mu muco mu Mana mwijuru nicaranye nawe ningene wiyumvira ivyiyumviro byawe birarashe ningene uvuga kuko imvugo ni ikiguhesha kuba uko uri kuhamagara ibyo mu muco cyangwa uri kuvuga ibyo mu muco cyangwa ibyo mu mwijima
kuko ni wavuga iby'amashavu n'inzigo niki bakugize biriya kukura nivyo bidufata umwanya munini. La communauté yacu turayizi ibintu bibi bidufata umwanya munini ni ibintu bibi bakugiriye ni ibintu bibi bikuje ko ariko ivyo ntivyari bikuraba guma mu muco ukuri umwana w'umuco ngo nuko rero ntidusinzire nka babandi ni bande basinziriye satani arabubira arabatwara ariko abagumye mu muco hari umugani w'abakobwa 10 bagiye kubukwe bamwe batwara amatara yabo n'amavuta abandi batwara amatara yabo amavuta barayibagira hama bageze ko umukwe acerewe gatoyi basinziriye ni bamwe basinzira bafise ibikoresho bikwiye abandi nabo basinzira atabikoresho bafise amatara kubera yagumye yakije arateba arazima umukwe rero umugeni ngo aza mwijoro amatara y'amavuta ya mbere yaheze babandi bongera biteguye bongeramwe amavuta abandi nabo bisanga byabandi babitangwa abakobwa b'ibijuju basanga nta mavuta bafise baza gusaba bene wabo bababwira ati twe ntidushobora kubahako kuko nitwabahako tuzoba tubabigira ijuju twese kuko nitwabahako ibyacu tuca dusanga amavuta ntakwira ntaza gushikana ubukeye kuko umuco wacu guma wakije naho ari mwijoro gushika bihure n'umuco wo kumurango umuco wo mwijoro n'amavuta yacu umuco wo mwijuru n'amavuta utekeye amavuta utekeye rudafise yakwiye araza kugukamana hanyuma ijoro rikubera ribi uko wamugwaniza aca kwibundira hahandi hatabona ariko babakobwa b'incabwenge bavuze ati twe dufise amavuta dushikana mu gitondo ntidushobora kubahako na duke kuko twoca dusanga dukerereje rero baca babwira ati genda mwigurire hariya mu mabutiki bagiye kugura basanga babugaranye no kuvuga ngo babandi rero nabo basamaye ntibatwara amavuta akwiye mu matara yabo amatara yacu muri twebwe ni ijambo ry'Imana ryama rivomererwa ryama ryuzuye ririmwo amavuta y'Imana kugira ngo imurango ijoro n'umurango tugume twakije ijoro n'umurango kugira tugume muri wa muco kuko turabana b'umuco twabwiwe ngo turabana b'umuco rero amasengesho yacu ibya mbere nukubanza kumenya ko turi mu muco isengesho ryawe rya mbere nukumenya ngo itara ryawe ririmo amavuta akwiye ijoro n'umurango uguma waka ku murango turamurikirwa n'ivy'Imana yashizeho izuba riratumurikira pe muga mwijoro turakeneye mwijoro rero hagereranywa na ryari nahandi waburaniwe nahandi ukeneye uri muri manke ikintu uri mu kuburanirwa n'ibintu uri mu kugwara uri mu bukene uri mu kunanirwa uri mu ntambara uri kurategwa ariko ya mavuta yawe na ryatara ufise uca watsa iyo wakije bimwe byariko birakurondera byose birigirwayo kuko bitinya umuco Imana yashizeho ko ibikoko mwijoro biragenda ibikoko byose bica bivyuka mwijoro bikaca bigendagenda ariko ku murango izuba rirashe direct ibikoko bica bija mu mataniere mu binogo byabyo mwishamba mu mazu yabyo bica bija kwinyegera ibikoko bikora mwijoro no kuvuga ngo natwe ingwara zikora mwijoro ingwara isi mwijoro minuit cisi mwijoro 18 saa 2 saa 3 no ni mwijoro mu gihe wewe tatara ufise nta muco uri muri wewe umuco uvuye muri wewe itararira likazima direct uragwaye direct urashonje direct urakengerewe direct urirukanywe ku kazi direct ibintu byinshi bica bikubako nico gituma tugume twakije amatara yacu mu gusenga twacu rero navuze ngo tumenye aho dutumbereye tumenye ingene tumeze hama tumenye n'amajambo tuvuga rero ijoro ryawe ni ingwara n'ubukene ariko umurango wawe umuco wawe ni kwa kumererwa neza ni kwa guhimbaza Imana ni kwa kuba ufise byose ibyo ukeneye byose birakuje ko uri umwana nyene w'Imana nta na kimwe ubuze rero duhore tugavye ngo tuvuge ijambo nuvuga ngo tuvuge reka dusome abatesalonike ba kabiri oya abi Timoteyo wa kabiri gice cya 4 umurongo wa mbere n'uwa kabiri igice cya 4 umurongo wa mbere n'uwa kabiri tuvuge ijambo ry'Imana duhore tugavye kugaba rero akakana niko nza gushimika ko kuvuga ijambo ry'Imana ho ni ngombwa no kugaba ni ngombwa
havuga ngo ndakwihanikiriza mu nyonga z'Imana no mu za Kristo Yesu azocigwa kwiteka azocira kwiteka abazoba bariho n'abazoba bapfuye kandi no ku buryo no kubwo kuzoboneka kwiwe n'ubwami bwiwe. Uvuga ijambo, umurongo wa kabiri havuga ngo uvuga ijambo ry'Imana, haravuga ngo umurongo wa kabiri uravuga ngo uvuga ijambo ry'Imana uhora ugavye mu gihe gikwiye no mu kidakwiye, uhane ibyo guhana tubanze tubireke, ariko tuvuga aka gace B, aka gace A ko murongo wa kabiri havuga ngo uvuga ijambo ry'Imana uhora ugavye mu gihe gikwiye no mu kidakwiye. Uvuga kuvuga ijambo ry'Imana rero iyo bariko baravuga kuvuga ijambo ry'Imana abantu benshi baca biyumvira ngo ngiye kwigisha ubutumwa, ngiye gutanga kuvuga ubutumwa quelque part niko kuvuga ijambo ry'Imana. Oya, kuvuga ijambo ry'Imana no mu kuganira kwawe uri kuvuga ijambo ry'Imana. Iyo uri kuratera inkuru, iyo uri kuraganiriza abantu, iyo uri kurahanura, iyo uri kuragenda muri kijana kiriya uvuga ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rero nukurigira ko hange duhore tugavye mu gihe gikwiye no mu gihe kidakwiye, duhore tugavye mu gihe gikwiye no tuvuga ijambo. Uvuga ijambo ry'Imana uhora ugavye, tugaba n'ingene tuvuga turagaba, utegerezwa kuba magabo ingene uvuga. Abantu barahuruduka ugasanga ararekuye ijambo, ararekuye igitutsi, ararekuye icifuzo gipfuye. Nukuri umenye ko ari bwo buzima ubayeho, umenye ko si Imana izoza kubigutabara, niwe uzoca ubwenge ukaca wica ico wavuze, kuko ico washizeho niwe nyene ugaruka ukagikuraho. Niwe wavuze igipfu cyugigenda ahantu wikorereko ugaruka ubivuge ubirandure. Niwe wateragiye, kandi wateragiye ibitari byo, wateragiye urupfu mu bana bawe, wateragiye urupfu mu rugo rwawe, wateragiye urupfu mu muryango, kuko wamuri kuvuga urupfu, wamuri kuvuga ibyapfuye, wamuri kuvuga ingwara, wamuri kuvuga kunanirwa, uri kurabiteragira. Reka kubiteragira, uhora ugavye. Yakubwiye iyo umerewe nabi biragoye kuvuga amajambo meza, ariko hora ugavye. Nico gituma Imana itubwira ngo tugabe mu byo tuvuga, mu byo tugenderamo. Hora ugavye kugira ngo bicitegerezo, kugira ngo uteragire ibyo ushaka ko wama, kuko ubuzima tubayeho busa n'imvugo duvuga. Ubuzima tubayeho ugenda usubiza inyuma ubirabe neza. Ubuzima ubayeho bisa n'imvugo yawe. Niba butari bwabimenye usubira inyuma ugende ubirabe neza. Niba bubayeho ibintu by'ubube gito uvuga amajambo y'ubube gito. Niba bubayeho ubusazi uvuga amajambo y'ubusazi. Niba bubayeho neza, niba abantu benshi imbere bace batangwa kuvuga ngo yo ngujya muntu arahemana, ngujya muntu ngo imvugo yiwe irahemana, nuvuga akubwira amajambo meza kandi atafatanye n'ikintu na kimwe uri kurabona. Ukace wibaza ngo ari karaguhema, ari karakurema, ntari karaguhema, ari karakurema. Rero twige kuremana, kuko imvugo bajye abantu beza n'abantu bavuga byiza, bajye abantu babayeho ubuzima bwiza n'abantu babayeho imvugo nziza, bavuga neza, barabyitondera ntapfa kurekura ijambo, aritonda imbere y'ukuvuga. No mu Gifaransa abafaransa baravuze ngo imbere y'ukuvuga ngo banzungurutse ururimi rwawe incuro 7 mu kanwa. Nukuvuga iki? Banza witonde, ntupfe guhuruduka, kuko hajye wabivuze yarazi cyari karavuga, kandi n'uwisi si mu Mana. N'uwisi yavuze ati imbere y'ukuvuga banza uzungurutse mu kanwa kawe ururimi incuro 7, hama umenye kuvuza ikintu kizogukurikirana, kizokwamira imbuto, kizokwica cyangwa kizokubeshaho. Rero amasengesho yacu ni jambo risokorokera mu mvugo. Tuvuga gute rero? Dusenga ngwiki, tuvuga gute? Imana ishimwe cyane. Ijambo ritwigisha guhinduka. Ijambo ritwigisha ingene dutegezwa kuba. Reka turabe Abaroma, kuko nidushira kuvuga amasengesho tutavuze ijambo. Tubanze turabe ijambo. Ijambo ni iki? Hama turavuga n'amasengesho. Ijambo Abaroma 12 umurongo wa 2 havuga ngo, Abaroma 12 umurongo wa 2 havuga ngo nimushushanywe n'ivyiki gihe, yamara muhinduke gose, mugira imitima misha kugira ngo
mumenye neza iby'Imana igomba nibyo byiza bishimwa bitunganye rwose. Basubiramo, ntimushushanywe n'iby'iki gihe, yamara muhinduke rwose, mugire imitima misha kugira ngo mumenye neza iby'Imana igomba nibyo byiza bishimwa bitunganye rwose. Uvuga mu ijambo n'amajambo ashimwa n'Imana, kuko n'amajambo Imana yonyene yashize, n'amajambo Imana yonyene yashize. Tuteze kuba dutunganye, ntidushushanywe n'iby'iki gihe. Iby'iki gihe hari imvugo y'ibitutsi, hari inyifato itari myiza, ariko ntidushushanywe n'iby'iki gihe. Ni ukuvuga mu ijambo dutegerezwa kwigengesera tukagemenya amajambo tuvuga, ijambo tuvuga ingene riba rimeze, tuvuga ijambo rimeze gute. Reka turabe Timoteyo wa kabiri Timoteyo wa kabiri umurongo wa 24 havuga ngo kandi umushumba w'umwami wacu ntakwiye gutongana ariko akwiye kugira ineza kuri bose no kuba uburyo bwo kwigisha no kwihangana. Kwigisha rero twigishiriza mu majambo, no kutongana dutonganira mu majambo. Tumenye rero ngene tuvuga ijambo ry'Imana, ntidutongane kuko ijambo tuvuze turatonganye, tuvuze amajambo y'ubupfu, tuvuze amajambo ya Satani, twimatanije n'ubundi bwami. Turabe iyo turiko turavuga, iyo turiko turasenga, iyo turiko turavugira abantu, tumenye ngene tubabwira mu ijambo ry'Imana. Luka ariko arandika ibyakozwe n'intumwa ko byanditswe na Luka igice cya 20 umurongo wa 32 niho havuga ngo kandi none mbaragije Imana n'ijambo ry'ubuntu bwayo ngo rishobora kububaka no kubahera ibiragwa hamwe n'abejejwe bose. Mbaragije Imana n'ijambo, nuvuga ngo Imana yo niyo ituragiye nyene, muga ijambo kubera iki arishizemo, kuko yari kuvuga ati ndabaragije Imana gusa, muga kubera iki yavuze ijambo, nuko ijambo risukorokera muri twebwe. Imana yo yaraheje kurema mu ijambo, muga amajambo asigaye ni twebwe tuyavuga. Rero ijambo ritureme, ijambo rituragire nyene ngo kandi none mbaragije Imana n'ijambo ry'ubuntu bwayo bishobora kububaka no kubahera ibiragwa hamwe n'abejejwe bose. Ijambo niryo riduha ibiragwa, ijambo niryo ridushikana kuri bigimana dushakako. Nuvuga ngo tumenye ngo iyo dusenga tumenye amajambo adushikana, aduconnecta ku byijuru, aduconnecta ku byijuru. Ko nushobora gusenga uvuga ngo Mana ngo bajya barozi ubice, bajya barozi ubankure ko ubice, ko turahangiye duvuga ngo ivyo byose bibasubireko. Imana ishimwe cyane. Ni ibintu tuvuga kubera ibigumbagumba, kuko Imana yavuze ngo musabire n'ababahama, musabire n'abansi bana. Niyo turiko turavuga ngo bibasubireko, burya tuba turabasabira cyangwa turiko turabavuma, turaba amajambo tuvuga ko afatanye nuko ijambo ritwemerera. Yatubwiye ngo musabire n'ababahama, musengere n'abansi bana. None abansi bacu turiko turavuga ngo Mana baho bice basubize ko ibyo baturungitse ko bibasubire, si wewe bibasubizako, ni systeme y'ijuru ituma bibasubira, kuko Imana yavuze ngo icyo uzokora cyose kizokugaruka. Nuvuga ngo icyo nkora ninakora kibi kingaruka ko nurinda kumbwira ngo kisubireko, ni automatique kisubirako. Ivyo twategezwa kubimenya ko ni systeme y'ijuru, ningene Imana yabigize. Yavuze ngo tuzorya kuvyo twamuje, no kuvuga ngo ninaba mvuga nabi ndya kuri ivyo nyene, nsoroma kuri ivyo nyene, nta ciza nzoronka naba meze nabi. Nico gituma iyo dusenga turaba amajambo tuvuga, nituje kwiconnecta muri systeme itari yiwacu, kuko hari systeme zibiri. Naravuze ngaha naravuze urupfu n'ubugingo biri munsi y'ururimi rwacu, biri mu bubasha bw'ururimi rwacu. Nitwavuga bibi turya bibi, nitwavuga byiza turya byiza, nitwakora bibi tuzobaho bibi, nitwakora byiza tuzobaho byiza. Nico gituma no gusenga tugire hange y'amajambo, kuko dusengera mu ijambo. Ijambo rero
turagijwe ijambo, turagijwe Imana n'ijambo. Nuko Imana iraturagiye n'ijambo riraturagiye, kuko ijambo ni Imana nyene mu yindi faso. Mugi ijambo niryo dukoresha ngaha. Imana ni hariya mwijuru. Imana nahiri ikaturekurira ko ivyo dutereshaje, iturekurira ko turakomanda bikaza. Ari ruhande y'isoko yavyo. Twebwe turi ngaha ku isi, ariko tubayeho ivy'ijuru, kandi tubibaye ingene dusenga. Ntamenya ngene senga, mbaho ubuzima minable bwapfuye nabi, kandi narabirekuriwe byose. Kubera iki mbaho ubuzima budakwiriye, kandi narabirekuriwe. Ngene nsenga n'ingene meze, n'ingene nitwara. Tumenye ngene dusenga kugira tubeho ubuzima bwacu. Birahari kandi bigenewe abana bayo. Yaravyerekanye mu bugaragwa, Imana yaravyerekanye mu bugaragwa, itwaye ihanga ryayo. Yaravyize ati abanyisirayeli ngomba ihanga nerekaniramwo ubumana. Irakora ihanga ry'abanyisirayeli, irakora ubwoko bw'abana bakomotse muri Aburahamu. Nimubwiye ati Aburahamu va mu gihugu cy'iwanyu no mu itongo rya so, no mu muryango wa so, ndakugira ihanga. Aramutwara, aravyemera, aragenda. Haca havukamwo Isaka wenyene nk'umwana w'isezerano. Isaka nawe acabyara Amahasa. Muri ayo Mahasa akunda umwe yanka uwundi. Imana irafise ivyo irazi ko aha ku isi havuka ibintu bibiri misi yose. Hari ico yanka, hari n'ikikunda, kandi byose biva mu Mana. Byose biva none byavuye mu mwana mu nda ya Isaka. Mu nda ya Isaka havuyemo Esau yanswe na Yakobo akunzwe. Yakobo acabandanya ubwoko bw'Imana. Esau ari muri kote y'abantu bahanswe n'Imana, kandi bose bava muri Isaka. Niki nikindi cigwa, ariko sico ngomba nigisha no munsi, kuko tumenye ngo hari isoko zibiri aha ku isi, kandi Imana irabizi. Imana irazizi izo soko, kuko niyo izitanga, ariko hari yikunze niyo yanse. Rero twebwe twagiye mu isoko rikunzwe, tumenye ingene tugenda. Rero muri akoze ubwo bwoko bwa Yakobo, arateba Yakobo aranigana n'Imana. Yakobo ngo ryari izina ryitwa igisuma. Arateba yamari mu buzima budatomoye na gato, kandi azi ubushobozi afise, muga akaguma ari mu buzima budatomoye. Arateba aravuga ati jewe izi ntambara z'urutavana uku kuntu ndiko ndabaho, kandi naramenye yuko nakunzwe n'Imana, jewe sindavyemera. Aca aravuga ati je ngomba gusubira kwitongo kwa data. Kandi aho yarari kwa Inarume yarakora ibitangaza, akabwira impene n'intama ati muvyari zirabura, zikaca zirabura zose. Ati muvyari zera, baje kuzimwaka ati turaguha izera zose, akaca vyazi izera zose. Bati tuguha izera turazikwatse, tuguha izirabura, akaca vyazi izirabura. Akoreshe jiki, yakoresha ijambo, akasoroma ivyatsi, akaca azana ivyatsi imbere y'impene n'intama ati urabona ibi vyatsi uzovyara ibisuko, bikaca bisuko. N'ubushobozi yarazi ko afise, yaratevye aravyaza ibara ritabaho. Baca baravuga ati wewe rero uradusuma. Na Isaka umwami yaramubwiye agiye guteragira mu bugaragwa, amariba mu bugaragwa, arafurura, ambwira ati uradusuma. Twe turi muri ubwo bwoko, turi mu bwoko tuzi ico turi. Yakobo Isaka niyigeze agira ubwoba ngo umwami ariko aramutera. Wapi? Yarazi yuko ndi ubwoko bw'Imana, wewe sinza kugwana na wewe, ndazi ico gukora. Natwe turike kugwana n'abisi, turazi ico gukora. Isaka niyigeze agwana n'abami, abungere b'abami baza kumutera. Abungere biwe akaca babwira ati bareke, genda mwimbe hajya. Kandi aho yimvye amazi akaza mu bugaragwa. Mu bugaragwa nta mazi ari, bakimba amazi akaza, bakaca bagaruka bitwaje iki? Ubutegetsi bw'ubwami. Ati iyo riba ni gwacu n'ubundi. Akaca rivako ati ntimugwana, genda mwimbe, ndazi ko amazi murayabona. Bagira ku mariba 12 bimba babirukana, ariko gushika naho umwami atebaraza ati Isaka nukuri uraturuta, tuvemo, tugomba tugire pacte, dusinyiranire ko atacu zigera tugira, natwe nacyo tuzokwigira tukugira. Murumva umuntu ari aussi simple, nta namwe atwara, nta nagasagara bamuhaye atwara, n'umunyagihugu asanzwe, ariko gushika naho umwami aza kumwinginga bagasinyanira amasezerano yuko utagira ico bazopfa mu buzima bwabo, kubera babonye yuko ari capable yo gusokorora ivyo bobo badashobora. Ivyo uwo ni wo mugabane wawe nanje mu izina rya Yesu Kristo. Ndashaka yuko guhera no munsi tumenya abo turi, tumenya ngene tubigendamo, tumenye ko twebwe turaruta Isaka.
ucuvuga ati none bikorere bijya bya Isaka twobishobora twohagarara neza. Isaka yamenye isezerano se yamubwiye ati uzobigendamwo gutya uri umwana w'Imana twaratoranijwe Imana direct nitugenga twebwe nidutwagwa ibwami hariya wapi bariya bami umwubaha umwami gusa n'uwatwara ha hose umwubahe ntumurengere ariko ntuzokwigera ugendera ku mategeko y'umwami. Umwami agize gutya sawa ari ciza gikore mbwa atari ciza nawe genda ukore iby'iwawe kuko urabizi. Genda wimba mariba utagwanye, genda ukora utegeke mu Mana birakoreka utagwanye utagiye gushwana kuko yari kubwira ati iriba niryo nije nagiyimbiye. Aragenda arafurura n'amariba bari barafuriye yase yose ngo 12 arayafuruza amazi agarukamwo ari mu bugaragwa. Nukuvuga ngo turashoboye gufurura n'ibyo abantu abacu bapfuye badashoboye turashobora kubifurura bikagaruka. Ibyo abacu batashoboye gusiga bakoze twobifurura tukabizana. Nibwo bushobozi dufise twahawe bantu b'Imana. Tureke kugotwa turacagoswe ubu twese duha amaso yacu ubutunzi buragabanutse turapfuye. Igitoro nagira turapfuye ariko abana b'Imana turafise ubushobozi n'ububasha ko kutarabisha ayo mazi. Ego sinase ko ari ko tubibaho turabibaho mugasivyo bitugize twebwe turabifise ku bubasha turabifise ku bushobozi turashobora kuvuga turashobora gufurura ibyapfuye turashobora kuvyutsa ibyo ba data batashoboye nka kujya Isaka yavyukije ibyo bishe byase akabigusubiza bizima kandi hari mu bugaragwa arateragira biramera. Nuvuga ahantu bidashoboka bishobokera Imana. Natwe turabana b'Imana turabishobora tureke kwitwara kutariko twebwe. Igituma mvuze ngo turi hejuru ya Isaka yarayicara akarindira mwemu yera kabushungwe mu marayika aramanutse araje kukubwira ati uri umwana w'Imana ikunda cyane ariko twebwe twaracitse direct abana b'Imana. Nta marayika arinda kugaruka kumbarira ngo Imana iragukunda ndabizi kwa nkunda. Yatanze umwana wiwe w'ikinege gupfa kubganje yarapfuye deja nazogaruka gupfa bwa kabiri. Ndumuraganwa na Kristo menye ngo ndafise ivyo Kristo afise nivyo mfise. Yavuze ngo nitwasaba ngo nihagira nico dusaba data dukakisaba mu izina rya Yesu Kristo ngo azogikora. Kubera iki tutabisaba kubera iki tutabikora? Ifuko duhagarara ahantu tukamenya turi bande turategerezwa kumenya turi bande turigendemwo gute. Rero bantu b'Imana turakeneye kubanza kumenya imbere yuko dusenga tukabanza tukahanja tukabanza tugatumbereza ivyiyumviro byacu tukabanza tukamenya ndinde mfisiki mfise uburenganzira ubuhe ndeke kurira nk'abariya barafise uburenganzira bwo kukurira kuko se wabo ari wamugwanizi aguma ariko arabacunagiza nta ciza bazokura muri we azobahenda ngo ariko arabaha mugabo n'ibintu biheranye n'uwo mwanya kandi biraheze kandi bihera uhejeje kwibonerako kuko nta kintu na kimwe uzorya utazishura. Ariko twebwe mu Mana yacu ibyacu ni byiza gusa nta kintu kizoza kutwishuza tuzoja kubigaragaza ahubwo twambikwa ibitsibo by'ibyo twakoze. Ariko kwa Satani nukore uramukorera kandi uravyishura. Twebwe turi mu Mana nziza, Imana igira neza, Imana idahemuka. Imibereho rero yacu n'ingene tuvuga nibyo mugabane wacu. Ingene dusenga rero n'amajambo afatanye nico twatahuye. Nituvuga dupfa gusenga tuvuga ngo turapfuye turananiwe kuko twahawe byose muri Kristo Yesu. Twahawe byose muri Kristo Yesu. Aho tuvuganira aho turangwa turahazi. Aho turangwa turahazi. Abaheburayo 12 nahavuze reka mbanze ndagasome ukumve neza wirokarize neza ntuzosubire kuzuratakaza umwanya. Abaheburayo 12 umurongo wa 22 ugomba kwirokariza uzi neza aho uri ureke kugenda ujuragirika. Havuga ngo ariko mwegereye umusozi Siyoni n'umugwa w'Imana nzima Yerusalemu ho mwijuru n'ikoraniro rikuru ry'isinzi ry'abamarayika. Nukuvuga twegereye umusozi Siyoni turi mwijuru nari nakavuze ko turi muri Kristo Yesu ndani. Ariko banze umenye aho tumbere imbere gusenga ko ndiko ndasozera izi nyigisho z'uno munsi ndiko ndashaka kukugirira kahapere gato kugira umenye ngene urigenda menya ngo mvugira he wicaye mu nzu kwa papa
nshaka kuvuga ibyo kwa Mariko hariya ibyabereye oya uvuga ibyo kwa papa ubu uri kubaza papa uri kusaba papa ibyo afise ngaho uri kusaba ibyo wabonanye abana bo kwanaka usaba ibyo wabonanye papa rero iyo twegereye umusozi Siyoni ngo twegereye ngo ariko mwegereye umusozi Siyoni umugwa w'Imana nzima Yerusalemu ho mwijuru nikoraniro rikuru n'isinzi ry'abamarayika no kuvuga ngo tweyo dusenga tuzi ko abamarayika bace bacana ko gukora ibyo twasabye Imana ikirungika nibuke Daniel yarasenze 21 jours byamushikiriye abamarayika babanje kugwana hariya hejuru ariko twebwe ni direct nibirinda kugwa kuko hari abantu bagisenga amasengesho ya 21 jours ya Daniel si bibi gusenga si nabibi gufata iyo minsi 21 muga ntusabe nkuko Daniel yasabye kuko we uri hejuru ufise igisumba Daniel ufise Kristo umwana w'Imana yicaranye nawe aheraho mu ijuru uri ndani muri we Kristo ari muri we wamaze gucika umwana w'Imana ntasabira kwirembo umwana w'Imana ntasabira mu rugo asaba imbere y'ibibero byase umwana ari direct twe turacyasaba nk'aba Daniel turacyasaba nk'aba bari bakera oya ntitugisaba kurya Yakobo niwe yagize ati ntumvana ngaho utampezagiye yaramenye Imana ko arayifasha ati ubuho namenye kuri ngaho ntumvana aha niho rero yari yaronse izina ry'igisuma aca muhizina ati guhera no munsi nucitwa Yakobo witwa Israeli nubwo izina ry'abana b'Imana ubwoko bw'Imana nzima uri witwa Israeli nico gituma nabungigo nubu abana b'Imana twitwa abanyisraeli turi abana b'Imana twaramaze bo rero bari bakiri abana b'Imana mugabo par intermédiaire kubera hari hakiriho abatumwa baza kubagirira neza yaraza ari nigihe wenyene yiyizira direct Imana mu banyisraeli yari yizira ariko hari gihe yarungika umumarayika muga akaza mu ishusho y'umumarayika muga ari Imana ije akavuga ati hari gihe ari marayika je turabibona nubu usomye Ancien Testament ushaka kumenya aho marayika yaje canke ari marayika w'Imana Imana yonyene ari yiziye ni igihe cyose uwo marayika yazira ngo mandagasigure gato kuko abantu benshi ntibazi byari ari marayika intumwa canke Imana yaje muri yaje nk'imarayika iyo umumarayika yaje ari marayika yaraza umuntu akikubita hasi akavuga ati yo ndapfuye Imana ati reka kunsenga nanje ndi ntumwa nka yaca mubwiza ukuri ati ntunsenge jewe ndi ntumwa nka ariko ahandi marayika yaraza aca mubwira ati kuri inkweto ngaho ahuri aho uhagaze aho ni Imana ni kibanza cye nuga presence rero y'Imana direct yaca apfukama kandi akemererwa gupfukama mugabo ahandi afukamye yamwe ati utankwege jewe nanje ndi umutumwa nkawe ndi umumarayika yatumwe kuri wewe nanje ndi nkawe nanje ndi umusavyi nkawe ntunkwege uwo rero ni marayika abamarayika badukorera ariko Imana ije muri presence y'umumarayika yaciye afukama igihe Yosuwa yari karagwana marayika caraza aje kumuha ama instruction y'ingene aza gutsinda urwo rugamba Imana nyene yari yiziye mu ishusho y'umumarayika iza kumubwira ati Yosuwa intambara Yosuwa arabibona ariko aje marayika cyamubwira ati kura banze kuri inkweto kwaza banze kuri inkweto acara kuri inkweto acara afukama aravuga ati Mana yanje aho rero ni Imana ije mu ishusho ya marayika rero iyo dusenga twebwe ntitukirindira abamarayika baza muri iyo faso ni direct ni Imana yakira abamarayika baza kudukorera baraza kandi turazi ko bahari kandi sinangombwa ngo babone kuko uri kukirimba kwa papa bikoreka aho nyene uvugana na papa hanyuma papa akacarungika abantu mwicaranye muri kumwe ni umwana na papa agira ati ahamagara umuboye ati genda uzana ifanta y'umwana nurinde kubona marayika jaramana hariya ngo aje akubwira ngo papa ngo wantumye ngo ndakugurira ifanta oya atumaho nyene rero tumenya aho turi ahantu twishikira turi ahantu tuzi ko duhora tugabe rero iri jambo ry'amasengesho turamenya ingene dutegerezwa kurigendamo nicyo gituma nshaka ko tugiga ko umwanya utari muto ariko kuri ino ncuro reka tubanze tugarukirize ngaha ariko tuzi abo tuzi icyo turi dusengera muri mpembe
kandi twicaranye nawe. Reka mpereze kuri iri jambo ryo kuvuga ngo iyo dusenga mu Baroma 8:26 haratubwira ngo niko na mpwemu adusengera mu ntege nke zacu kuko tutazi uko dukwiye gusenga, ariko mpwemu ubwiwe aradusengera aniha iminiho itovuga. Aha aye Paulo yereka arabwira Abaroma hari igihe etape bari bageze ko yikumenya Imana. Yababwira ati buriya nubwo mutaramenya gusenga, mpwemu yera aradusengera. Si kubera mpwemu yera adusengera aniha cyane igihe cyose, no. Hari ahantu hari abana bamaze kubukombongora batari mpwemu yera atarinda kuniha. Ari tiktak uravuga birabaye, urategetse birabaye. Umwana kuze gisaba amata, n'umwana aje kuyigurira cyangwa aje kuyikamira, sico kimwe. Nibifata inyifatimi. Aha aye yari bageze ko Abaroma. Paulo ariko arababwira, yariko arabigisha ingene babaho Mugakiza n'ingene babaho basenga. Aca arababwira aratera intege ati buriya mpwemu aradufasha mu gusenga. Aradusengera niyo turi mu ntege nke. Na wewe rero ndaguteye intege. Ni waba wumva uri mu ntege nke. Bwira mpwemu yera ati nsengera, mpwemu yera aja kugikogwa nsengera. Kuko je sinzi ibyo nsenga. Kuko hari igihe dushika hano tukazazanirwa bikayangara. Vraiment. Bikayangara pe. Ariko menya rero ngo muri ico gihe urafise ingene ubwira mpwemu yera akagusengera, hanyuma mu ntege nke zawe akakubera mu kibanza, kandi ngo abaniha cyane kugira ngo ushobore kuduga, ushobore gusubira muri cya kibanza wari wakorotse uvamo. Kuko kenshi turakorokera hasi by'ukuri. Ariko Imana yacu yama ifise ikintu kiza mu kibanza cyabo. Hanyuma ijambo ngomba mpereze ko turivuga kenshi cyane, ngomba mpereze mu ijambo rya Banyefeso 6:18 bitubwira ngo musengere muri mpwemu ibihe byose mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ibyo mubibere maso mukobeje gose musengere n'abera bose. Ni kuvuga tugomba gusengera muri mpwemu, ariko aha turacari mu majambo yo kwigishanya ngene dusenga. Aya n'amajambo gusa mpereje ko kugira ngo ugende utahanye ikintu kizima, umenye ngene usengera muri mpwemu, canke mpwemu akagusengera byakucanze, ariko ugumugavye umenye ijambo uvuga, ntupfe guhuruduka mu majambo uvuga, umenye ngene usenga. Ubanze wiconnecte neza ku Mana, ubanze wiconnecte neza mu ijambo, umenye ijambo. Wewe uri umwana w'umuco, uri umwana w'umwijima. Ibintu bibiri mu mwijima si byawe. Tugume mu muco, tugume ku murango. Umwijima si wacu, ijoro si ryacu. Uko ijoro ni hahandi byapfuye, ni mu ngwara, ni mu bukene. Ariko twebwe turabana b'umuco, ntiturabana b'umwijima. Tubimenye, dusengere muri mpwemu, tugumane n'Imana, tugendane n'Imana imisi yose. Mwarahezagiwe cyane. Turakomeza, tuzokomeza izi nyigisho, ariko no munsi tugarukirize haka. Reka dushime Imana. Data mwiza, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye Mwami Imana. Ndagushimiye kibirenge cya byose. Uri Imana nziza kandi uri Imana igira neza. Izina ryawe ryubahwe, izina ryawe rishwe hejuru. Urakoze kubandanya kutumurikira mu ijambo, mu nyigisho. Inyigisho z'agakiza wogira n'akajambo gato, ariko agakiza gatekeye ubuzima bwacu bwose guhera ku itanguriro gushika ku iherezo. Nico gituma Mwami izi nyigisho turiko turazana ziragoye, zirimwo akantu fobetse kanini cyane, ariko wewe ugende ufobora, ugende ubyorosha kugira abantu bagende baramenya inzira y'ugucamo, bamenye ingene babyifatamwe, bamenye ingene tubigendamo. Kuko ngaha ku isi turacanganikirwa, kuko turi ku isi y'umwijima, tukaba no ku isi y'umuco. Kuko ngaha nitwe tugaragaza umuco, kandi hakongera hakaba hari umwijima. Ariko twebwe dufise umuco mwinshi uganza umwijima, kuko umuco iyo uje umwijima urahunga. Reka tuba abana b'umuco, tuganze kandi muri uwo muco tugende nk'abana b'umuco, kugira ngo uzoshitse abawe bagushikire atagasembwa. Ndabisenze mu izina rya Yesu Kristo, amen.